Mwiriwe neza kaze mu makuru atekanye ku Ikirere Kizoba Kimeze kuri wa gatanu Igenekerezo rya 31 gitugutu umwaka 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi nka hose mu gihugu cacu haritezwe kandi imvura mu bice vya Cibitoke Bujumbura Rumonge Bururi Makamba Mwaro Rutana Ruyigi Gitega Karusi hamwe na Cankuzo. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu bice vya Gitega na Mwaro aho ipimo bizoba biri ku degrees Celsius 12 ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu Cibitoke aho ipimo bizoba biri ku degrees Celsius 30. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:39 rirenge igihe cy'isaha 11:53 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye Ikirere agarukiye ngaha mwayateguwe n'ikigo ca Ijebu nayo Nadia Ndayizenje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.